Hello guys, nizera ko mumeze neza. Nivyo twari dukumbanye kabisa mari maze imisi kitari mike mutamana kuri screen zanyu. Ni Tarasisi wo ku Ministry TV nkuko bisanzwe, ni Speedo kuri screen mwiwe muko murabona muri kano kanya. Nivyo mwari munkumbuye ariko nje ndabazanye ikintu gishasha. Ikintu gishasha kimeze gute? Ni Tarasisi wo ku Ministry TV new studio nkuko mubibona. Niho twicaye kugira ngo tutangure ibikorwa, ariko ibikorwa tutangure ngaha ubu munsi, ibikorwa za kwitangurira ahantu nyanababwire mu kanya. Ariko anyway, igamba ndamenyeshe akantu gatonya nuko nyene ishirahamwe Tarasisi muri akanya tuvugana ari mu gihugu cy'u Burundi ku ngo zibiri. Imvo ya mbere kugira ngo asubire yirabire ivyiza by'u Burundi kuntu byifashe inyuma y'imyaka myinshi atariho ari, ariko iyindi mvo igira kabiri, kugira ngo atanguze iyindi business shasha mu ntara ya Rumonge, muri commune Rumonge, zone nikivyuka umutumba nikagongo. Rero niho tugende mu kanya gatonya kugira ngo tuce tubereka aho hantu azokora business. Bizera ko muzobandanya mugenda hamwishigikira, niko amara kubamenyesha azogenda kubamenyesha gake ati uhagezweho iki, hageze wiki ati aha hantu yifuza kuhakorera iki niki. Rero tuza kugenda tuharabe, tuhabereke abantu kuntu hameze, nawe mushoboye kuhabona. Ni ahantu hameze neza cyane kabisa, ushobora gukorera ikintu uri free, umeze fresh, kandi twizera ko new business izogenda neza cyane. Rero nico nagenda bamenyeshe rero mwese ko ari ngamu cy'u Burundi kugira ngo agenda arazi ko amaliye touristique mu Burundi agumagwira bamenshi, na urabona bamaze imyaka myinshi atari hari. Rero avuga ati jere kanishikire mu Burundi mu gihugu c'amavukiro, nanje mpamye ndabe ivyiza by'u Burundi, ndabe akarere ka Tanganyika, ngenda hariya za Coho hanira rero kuntu haba hameze, ngenda hariya ku mashuha za Rumonge hehe ahandi henshi agiye hatandukanye, hariya za Shite do mu ishanga za Mwaro hariya ku Gasumo hose araba ati mbega Uburundi muri aka kanya imyaka nari maze atariho ndi bimeze gute. Rero nuko byifashe, naho adakunda kuja imbere ya ecran kugira ngo mushobore kumubona, ariko one day nzobagira ga surprise, ndamubereka ati wa muntu n'ubu wow, ibintu byo bigenda neza. Rero nuko bimeze mu kanya tugende mu ntara ya Rumonge, muri commune Rumonge, zone kivyuka umutumba kagongo, kugira ngo tubereke ukuntu ibintu byifashe. Hello guys, nize komeze neza nkuko nari nababwiye, twamaze gushika muri commune Rumonge, zone kizuka umutumba ni Kagongo. Neza bimwe nababwiye tugiye gukora, twamaze kubashika mamaze kuhabona n'ahantu hameze neza cyane. Ni Tarasisi of Ministry new business. Rero mu misi zamagenda mubona ibintu bigenda birahinduka ku mwanya, tubabwira tuti ubu hageze ko iki niki, muzogumane natwe tuzoma tubabwira ati ibintu bigeze aha naha, nkuko tutahengeshanya kuguma tubamenyesha aho ibintu biba bigeze. Rero mwamaze kuhabona n'ahantu hameze neza cyane. Mu misi yavuba misi tarambiranye, nkuko twagiye tubamenyesha, tuzatubamenyesha n'ubundi tubabwira ati mbega what's next. Tubabwira ati ubu hagezweho iki, tugiye gukora iki, ni kuguma dutera imbere. Narya n'u Burundi ufise yange kuvuga ati muri 2040 Burundi wese azobe yigaburira, Uburundi buzobe bwitunze kandi bwigaburira. Nico kimwe rero nuko umurundi wese yoba yitunze kandi nawe nyene yigaburira, kuko igihugu iyo giteye imbere n'umwene gihugu nawe nyene atera imbere. Rero ni Tarasisi ho ku Ministry new business tugiye gukorera ngaha muri commune ya Rumonge, zone kizuka umutumba ni Kagongo, hafi neza y'ibarabara RNT rigenda hariya mu ntara zigiye zitandukanye, harimo Rumonge, hariya za Makamba hose, za Nyanzarake hose, niho uca ni hafi. Rero misi ya vuba tugatubamenyesha ukuntu ibintu byifashe. Nkuko nari nababwiye rero, ari ngaha mu Burundi yaje kugira ngo akore ibintu bigiye bitandukanye. Muzoza muramubona mu video zo turagira rimwe, kiretse ko nyene atabakunda kagenda kuri screen, ariko umunsi mwese tubagira ga surprise tumubereke kugira ngo muze murabona uri behind this, uri nyuma y'ibi byose. Rero kandi abashimye cyane mwana mubana natwe, ariko mwamaze kuhabona naha twahashitse. Tuzatubamenyesha mu misi yavuba ati mbega hashikiriwe iki. Mugira subscribe, like, share na comment kugira ngo nimuzoze muracikwa n'ibintu tugenda tubacisha ko right. I am God and I never fail. Yesterday, today and forever the same. Remember.
I am God and I never fail. Yesterday, today and forever the same. It's just now. It's just now. Remember, never forget it at all. Number 7 abawe n'abawe Fabrice Kamba ivyo mukeka ko ari vyose ivyo ivyo mwibaza ko ari vyose ivyo turacarondera Imana ikatwibuka tuzosangira turacarondera turabibuka Gala kumwe bamwe bavyita turacarondera ntacyo turaronka twarukanye ubuzima buragoye ntitugoheka dukora ijoro n'umurango iby'ubuzima n'urusobe biraducanga tukabura uko tubigenza abatubona tugenda batwita bakire bakabaho batwidogera ngo ntacyo tubafasha ntacyo tubarungikira kandi twarakize guteba kuronka biduteranya nabo twakuranye Mana dufashe uducira inzira tubone icerekezo duhindurira ubuzima Iyo nkangutse mba mbona no gura imodoka Iyo nkangutse mba mbona no gura indege Mana numfashe mve mu buzima bubi mbayemwo Mana numfashe mve mu buzima bubi mbayemwo Umunsi umwe bizoza bamanyurire ku mukati uhoraho yaduhaye ukomeze kudusengera iyi bitanga ntisinziriye ivyo mukeka ko ari vyose ivyo ivyo mwibaza ko ari vyose ivyo turacarondera